Switwa Badman ariko menanza ariko mena D1 atungiye ati reka shana karirimba remix bashoye gasubiramo karirimba no muririmvyi ka D1 yashoye gukorana no muririmvyi Badman canke Kirikou akinje gusangiza ikinje gusangiza amakuru no muririmvyi Kirikou aho tahuka ngaho ico Burundi ku munsi wa gatanu cese ngaha isaha 7:30 niyo yashika ngaha ku busaka bwo mu Burundi yaramaze ukwezi kurenga ari hariya muri Europe yaramaze imisi ari ariko aragira ama event matandukanye murazi ko Kirikou yagiye n'ibiteramo bitandukanye igiteramo cyamukiye ngaha nuko igiteramo kiwe ca mbere yikorera mu Faransa igiteramo kigira kabiri naho murazi ko igiteramo ca mbere kitagenze neza nako agishikara mu Faransa yarakitswe kanza n'amagara aragwara agwaye Imana iramufasha araja kwa muganga baramugwara benshi cyane baravuze ati ni showbiz Kirikou ko aragira byinshi ngugira gire showbiz kugira evenement y'ushobore kuvugwa ariko amakuru twatohoje neza nuko no muririmvyi Kirikou yarakitswe n'amagara kandi urazi ko atamura ashobora kwigwaza kubirungire shogoze waze haze ngo ambiance ngo haze ibiki mama we mu bazungu showbiz ngizo nizibaho kabisa nje kubwira ko ibiteramo Kirikou yakoze hariya muri Europe kimwe gikoze hariya mu Faransa ikinda cava hariya mu Faransa yerekeza hariya mu bara murazi ko hariya mu bara budufise bashiki bacu basanze bakorera hariya nabone bari bakeneye umunezero Kirikou yaragize iryo bakwe ryo genda kwaririmbira hariya ashikwana na ambassadeur usanzwe utwara igihugu c'abarabu hariya aserukira Burundi barashobora kwifotoza naho ariko Kirikou nawe nyene rwari urugendo rwo kwimwigisha byinshi cyane kuvyerekeye idini rya kimizima idini ry'Islam aho twashoboye kubona ko yagize kugenda kwihaji ko yari yambaye imbega y'abamizirima Kirikou kirumva ko nawe yashoboye kuronka iyo opportunity yo kuvuga ati ko nose iyo opportunity yo gushika ngaha reka nyene ndabe aho mwami wo yacu Muhammad aho yakoze iyobuye naje nshobore kuronka opportunity yo genda Kirikou nawe yaragize iryo bakwe yo genderaho kubona ko rijya buye basanze bakora ko abamizirima bagiye kugira hija yes rero nje gusangiza iki n'igiteramo yakoze hariya muri Swiss Kirikou yakikoze neza cyane ariko kugerageje kuraba nukuri n'amafoto twigeze tubona y'umuririmbyi Kirikou zino evenement zose yagize benshi bakora bavuga ati Kirikou byagenze gute kutarapostinga evenement wakoze dore ko postinga gusa zina evenement wakoze hariya mu gihugu c'abarabu ko turasubira kubona ko wakoze ikindi giteramo byagenze gute izo zose ifo tubyiga muranunga nuko izo zose ifo tubiraba ko muziki wacu aho tugeze tubashiriye ibiki tubashiriye indirimbo shasha tubashiriye evenement zimeze gute tubashiriye ibihi abantu batamenyereye rero gushino saha Kirikou yaratahutse ngango ico Burundi ariko murazi ko yashise ngango ico Burundi ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu nyine yafatarutse mu kirere yerekeza hariya mu Rwanda aho yarafise evenement hariya mu Rwanda ndetse turaza gusaba hariya simifu yerekana amafoto ari ku kibuga c'indege nyine bamwakiriye abandisi ramenyesha makuru abagenzi biwe inshuti abagenzi famille Kirikou ko yari yambaye neza cyane yari yambaye ifoto iriko ibendera ry'igihugu acandika ko izina rya nyine cyubahiro mukuru w'igitswe Never bisigura ko Kirikou n'umuntu akreki yaciye ahengera nyene agenda kuri za darapo zo kibuga c'indege ari kuri Melchior Ndadaye acara duza ukuboko aca yambara umupira uri kwibendera y'igihugu acambara n'ishapo iri kwibendera y'igihugu n'umuntu azi gukrera cyane Kirikou mubona ko mengo n'umwana ariko ari abantu benshi cyane asumbishije cyane muri kano gakino yino entertainment yacu ariko aravugisha benshi kuvyerekeye ino foto ya Never iyo foto yanditse ko ngo Never ino muzu yiwe urumva ko avuye hariya mu Faransa yerekeza ngaho mu Burundi ku munsi wa gatanu yaje yambaye ko ifoto yanditse ko ngo Never hari indi ni foto baze no kwituronderera yambaye yerekana yose nyine hagaze neza cyane Kirikou aho yari yambaye kabutura yambaye n'ikirato ciza cyane yambaye niyo yo mupira uriko ibendera y'igihugu nako yagerageje avuga ati n'umuntu nzi gucreya shobore gushika mu Burundi kino kintu cerekana ko n'umwana akunda igihugu yitangira n'igihugu by the way arako yasose kubera agiye gukora igihugu agiye guserukira igihugu ajya uyo ubonye umuririmbyi Kirikou cyangwa umuririmbyi yose asose hanze igihugu Kirikou abasose aho gucumenya ko n'igihugu kiba gisose kubera ko bavuga ati ujya n'umuririmbyi ava mu gihugu Burundi gukora ico kindi baza ko barabonye ko akari ikintu kintu gishe kuzana impact gishobora kuvugisha benshi cyane ndazi ko n'uburongozi ngaha mu gihugu wacu babonye ati n'umwana aratahutse mu gihugu cy'amabotsi ko camwe barutse benshi cyane bararyohewe cyane Kirikou aho yari amaze iminsi
ari mu gacerere katagira uko kangana ariko nako ino si surprise ahubwo abantu benshi bari babizi abanditsi bamenyesha makuru nako ino foto muri ko murabona nga kuri ekra yanyu aho n'abanditsi bamenyesha makuru ko aramubaza urugendo ngene rwagenze evenement ngene yagenze abantu bayakiriye gute wize ibiki muri no rugendo nawe nakubwira urugendo yize ko byinshi cyane hajye umaze ukwezi kose uri mu mahanga hari ibintu bawize rero ku ruhande rwa Kirikou ku ruhande rwa Jewe no kuri nize byinshi cyane rero aziko aceva ngaha yashise ku munsi wa gatanu aca erekeza ku munsi wa gatandatu hariya mu ntara ya Gitega acava mu ntara ya Gitega cerekeza direct hariya mu Rwanda Kirikou ubu tuvugana ari mu gicu Rwanda aho yakoze Igiteramo ku munsi wa gatandatu abanyarwanda basanze bahari ari bamutumiye kuri evenement anako cyari kintu cyiza cyane tumukeze cyane ko muri rinzi Kirikou ndibaza ko Amateka yakoze kandi aracakora ariko benshi ariko aradeklara gatsina turashaka ko Kirikou ashobora gusora izindi ndirimbo inyuma ya ahanihe turashaka ko duhikira igikorwa ari wenyene canke iza collab yatwemerera arafise collab ngo ari kumwe na Mario arafise collab ari kumwe muri rinzi cy'u Rwanda shose ataramenya ariko amakuru gusa dufise nuko amaswa dusumira ngo Kirikou kiri wafise collab ariko muri rinzi akomeye cyane mu gihugu ca Tanzania nawe sondi twa Mario let's go tuvereye kwa Kirikou dusimbire ku bugeni bwavugishije abantu benshi cyane twatsanguye kwanza muri predot twaratangiye kwanza dutera ivi tuva gutera ivi dukubita predot tuva muri predot tuja muri dot tuva muri dot tuja muri ta civile tuva muri ta civile tuja muri reception tuja no kuri no muri eglise yitwa Boniface ariko muziki uza kumwita Be Face on the Floor yitwa Be Face on the Floor arafite indirimbo ariko na Ibra arafite indirimbo yewe nyene je sanzwe nkunda cyane indirimbo ise oya kano karirimbo kabaryohere cyane let's go na kano karirimbo amacenza azana gusangiza rubanza rwa Be Face kwagenze gute byari bimeze gute nizera ko ari na benshi cyane babishaka kumenya makuru ya Be Face on the Floor urubanza ngene rwagenze abarinzi bashoboye kumwakira ni bande abarinzi bashoboye kuza ni bande eske yanka Sadbi yashoboye kwandika mu rezo society ngo Be Face ni arongora azomuha yanka yaraye mugabiye koko ariko ivyo zose nje ndagusangize nawe tumira amatsi amace tugaruka n'amakuru twasiguriye ya Be Face on the Floor let's go Smith. Yes, akaririmbo ka Be Face on the Floor ariko no muri rimvyikazi ariko no muri rimvyi muranonga muri rimvyi kuva mu gihugu ca Tanzania sondi yitwa Ibra murazi ko aruka ngamu ico Burundi yakoze Igiteramo itariki 3 z'ukwezi kw'indwi hariya muri arena aho twashobora kubona muri ivyo Be Face on the Floor koragira performance ino ndirimbo connection cyangwa ndirimbo connection abantu bege barakunda ni indirimbo iri kiravugisha abantu benshi cyane ni indirimbo abantu bashoboye gukunda ni indirimbo gati iri kiraja abantu buke pole tuzitayindana yes akaririmbo karyohera no so twengana abani ngaho mukanyosha ndavuga ngo message zanyatsi bana tu akanyosha na wapenda sana murakunda Kurikirana gaje cha explosive ariko nje gusangiza urubanza rwa Be Face on the Floor ku munsi wa gatandatu ayo yashukuba kugwiwe bagiye mu rushengero padiri arabahezagira abavyeyi barabahezagira umuryango urabahezagira abagenzi barabahezagira icuti n'abagenzi barabahezagira babwira ati turababahaye ni mugende mu bana karamata muzorondoke muzomwifuza mu byose Be Face on the Floor akabaramutahukanye ku munsi wa gatandatu uno mwingeme wiwe canke uno mufakazi uno munani wiwe uno madami wiwe Be Face twabonye byatangwe tubona ko mengo atangwe kumengo kuvuga ati byatangwe kuza kubereke predote gutera EV ngo ati ni video yashakore twatangwe kubona ko kuzana Be Face on the Floor atera EV ngo mu legend atera EV murazi ko vyanyama amaparomike menshi cyane ngo mu legend atera EV ariko ko parti niwe kasho karirimba ariko nako bya bindi byose byarabaye kuri yari true story numwigeme asanzwe wabangaho ku Musaga bumvikanye na Be Face on the Floor ko bomara kamaramata bakarondoka abana kandi barabishiseko ku munsi wa gatandatu rwa rubanza rudasanzwe twarashe kwagira ko bagize eta civile baragize predote barate EV baragiye muri eta civile urumva ko ni igihugu kizi ko Be Face on the Floor ubu atari umusiribatera aho gusanze ubu ari umupapa agiye kuba kugwiwe rero ku munsi wa gatandatu yari ambiance dasanzwe Be Face on the Floor kubaka ugwiwe icuti n'abagenzi famille bose yari yabatumiye kugira ashobore kwereka ngo rubanza rudasanzwe rwa rubanza no kuri rugya rugoshe girajigeje kuraba decoration nyene yari imeze Be Face on the Floor nyene yari yambaye hari ibintu bihara muri no minsi
reka ndababwira hari iminsi naje nabonye muri mariage nuko Bifese ndoferi yanomye ku munsi wa gatandatu nuko nafise urundi rubanza rwa petit frère yitwa Guy rwa rubanza rumeze neza cyane rwabeye ngare kuri Ozone Galaxy rwari urubanza ruteye igomwe nje kubwira ko ku munsi wa gatandatu aho twashe kubona Bifese ndoflo yuba kugwiwe bambaye costume zibiri nivyo biharawe muri no minsi abajene kavuga ati bana ifoto za mbere twafotowe tugiye muri tugiye kwifotoza ariko tugiye muri eglise turahindura kandi system canke tugiye muri reception turashaka kuhindura bwa mbere Bifese ndoflo agiye gutanga agiye gutora umugeni sinyari yambaye ko yari yambaye costume ya noir tugerageze ndizera ko hari Smith azaracisha ko na zino image ingene yari yambaye costume ya noir agigena gutera umugeni hanyuma nyuma yaho araza kwihindura aza kwambara costume ya rouge noir bari baberewe Bifese ndoflo yaraberewe marene yaraberewe pari yaraberewe umugore wa Bifese ndoflo yaraberewe inshuti n'abagenzi baberewe nako baje kubashikikira mu rugo rubanza rero urubanza no kuri gerageje kuraba turaza gufata na video gato mutwereke ingene zari bimeze ariko iyo niyo foto ya mbere Bifese ndoflo agenda gutora kwanza umugeni bari baberewe fosana kabisa yatwaye umugore mwiza umugore nawe yatwaye umugabo mwiza kujya bashoye kuvyumvikana rero nako vyari biteye igomwe rero turaza gusaba gato ino video ariko aramuririmbira umutambukanyi wiwe Bifese ndoflo vyari bimeze gute Smith dizira ko amaze kwipanga kugira dushokereza abantu bariko baradukurikirana tubereke Bifese ndoflo nyine haya munezero inshuti n'abagenzi famille riri hajya let's go nino video ya runo rubanza rwa Bifese ndoflo ngirwa rumeze hariya muri reception Akani karibu kama sana hivi. Sawa, mama wetu ndio. Mukhanginga yawe. Yamango bitekerezo byanje. Nakundo kundo mwenera. Afana wera kuri onifato. Kuri kamushe.
Nachikutwara. Yego. Kunaangalia kilishi. Ndio yaikoze na abayayize. Reka dutange umwanya wabandanye sivyo bashimeshe cyane. Iyo niyo ambiance yari hariya muri reception kwa Be Face on the floor mana isi nijuru mengo yari show. Ngo ruryoshe kumva ko urubanza rwawe urubanza ruba rumwe mu mwaka urubanza ruba rumwe mu buzima bw'iwawe ujya no munsi wawe wo kuvuga ati ifo ko ndyoherwa ifo ko ndyohereza abantu nari rya Be Face on the floor umusani yategereza kwa kubita za ndirimbo ziwe za kera indirimbo ziwe zuba inagiye barakunda nukuri yari ambiance dasanzwe hariya muri reception ya Be Face on the floor yarabakubita indirimbo abantu bararyoherwa ararimbira madami wiwe nukuri family yose irahaguruka abantu kumukeza bamuha amafaranga kubera umunezero kuri Be Face on the floor ndibazira ko aciri inzira abandi barinzi bagenzi biwe babibonye bari hajya narashe kubona ko na team Be Face on the floor ari hajya abagenzi ba Be Face on the floor bari hajya narashe kubona abaririmbyi naho tutabonye ari benshi cyane bikirenga twarashe kubona bari hajya baje kubashikira narabonye umuririmbyi Mukombozi yaragurutse aravuga ijambo ry'abaririmbyi aserukira abaririmbyi ariko aramukeza umuririmbyi mugenzi wiwe ingene ashobora kubana n'umuryango anakora wene Mukombozi nawe bitagenze neza abana n'umugore bavanye ariko arafise impanuro nawe ashobora kudushisha kugira ibintu bigende neza cyane rero turatwetse umukeze cyane kuri Be Face on the floor dukeze cyane ku muryango wiwe ndizera ko bariko barahimbagwa mu bihe bimeze neza cyane urumva kugira urubanza si byoroshye cyane abantu bari hajya insinzi y'abantu barashoboye kuryoherwa no kuri ambiance dasanzwe ambiance totale indirimbo vibe ambiance gufungura kunywa banako abantu bosheje bari bashajije kuri rya munsi wa gatandatu rwa rubanza rwa Be Face on the floor ariko ndabashikiriza n'ingene rumeze n'ingene ko ndabategurira ayandi makuru tuzimana kandi karirimbo amacha tugaruka tukubwira andi makuru twasegure mwangano cacu ca explosive nizira ko ari benshi cyane ariko baratubaza ngo byagenze gusa ariko ndibazira ko ino video ya Be Face on the floor yabahimbaje mwashoye kubona ko ambiance nyene yari imeze ku munsi wa gatandatu hariya muri reception nako nukuri haje abantu nico gituma Be Face on the floor rubanza rwavuze ati bana atari invitation ushobora kwinjira kubera muri rujya munsi kira muntu wese yari kwinjira ugasanga urubanza ruzanyemo akavuyo ugasanga bamwe barabuze ivyo banywa bamwe barabuze ingene bashobora kwicara rero tumukeze cyane kuri Be Face on the floor urubanza rw'ingene rwagenze neza cyane ku munsi wa gatandatu aho yaciri inzira abarinzi bagenzi wiwe yaciri inzira abantu bose bari muri Thematic ndizera ko abandi bagiye kubona karorero kuri Be Face on the floor let's go